umunsi bamugandagura nari maze kuba umukuru w'umugambwe nari namaze kuva muri iri giteka nawe nyene yavuye imbere yacu ashinga Afrodebu. Hari umusirikare umukolonel bari barungitse ngo kuja kurondera abakuru b'imigambwe kugira ngo babafashe kuzimya umuriro. Yari umugenzi cyane ni Colonel Nzeyimana Dieudonné, niwe yaje kumbwira yuko habaye coup d'etat, ibintu biriko biraba nabi, ntibazi yuko umukuru w'igihugu nakiriho. Tubandanya tubaza baranka kutwishura, aba Mauricien bari baranka kutwishura, so turavuga tuti reka twumvirize radio, turumvirize radio RFI rero antuja twumva yuko ngo president hari coup d'etat kiraba i Burundi, ngo president Ndadaye bamufashe ari muri Kamuha akihari mugabo. Hanyuma turavuga je nabwiye abo twari kumwe nti president Ndadaye bamufashe ntibagende batamwisha, nimwitegure ko je kubwi wanje baraza kumwica byisa n'ivyaheze. Mu gitondo rero tuvyutse niho batubwira bati nta radio iri kwiravuga, ati hari ingorane. Ubura amatari rero acayiruka muri brigade kubaza ivyari byo, camubwira ati twebwe ntavyo tuzi. Acaragaruka aca amanuka i Bujumbura biranka ko ashikayo. Acaragaruka rero sinzi aho yakuye amakuru, niwe wa mbere yambwiye ati Ndadaye bamufashe kugeza ubu ntibaza ahari. Hama mu masaa 5 saa 6 do Bujumbura bacatubwira ko yamaze gupfa. Twabonye general abasirikare mu Nyakabiga bagenda mu mablende umenga abona ko bakeye mu maso, hanyuma gitwamenye ivyari byo, twumvise yuko byukuri yapfuye, twumvise bavuga ati mukuru w'igihugu wanyu bamuganda. Naragize ubwoba ko nabona nti ibikurikira ntibiza kumera neza.